kuva bafashwe gushika ubu ntibarigera basubira kuboneka. Imbere yuko bafatwa hari habanje kubaho umusirikare umwe yavuga ko abangamiwe, yakorera mu Rukoko, akavuga ko yipfuza guhunga Uburundi, akaba yarondera umuntu asanze azi amayira aja i Kongo yomufasha kumenya inzira acamwo, ariko uwo wari umutego w'iperereza. Ndasubiye kwa kaze banywanyi wacu mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Hari amakuru adushikiye tugira turabire hamwe ariko aravugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru ariko aravugwa ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito, abategetsi bakomeye ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Na makuru twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru uribuze kumvamwo ingingo zitandukanye yobe ziriko ziravugwa muri politike, agateka kazina muntu, umutekano ndetse n'izindi nkuru zose zitandukanye. Hari bamwe bavuga yuko Uburundi bwaguye mu isanganya kuvaho umugambwe SNDD-FDD ushikiye ku butegetsi ngo kubera iyo ntwaro icinyiza abarundi, mu gihe vyari vyitwezwe yuko intwaro ishobora guhinduka, intwaro y'agahotoro, ariko bamwe bavuga yuko atacahindutse kuko ngo umugambwe n'ubundi wacinyizaga abarundi utahindutse, kandi ngo n'umukuru w'igihugu mushasha yatowe yabandanije mu ngendo y'uwo yasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza. Ivyo vyose turaza kuvyumviriza muri ano makuru, ndetse n'ivyagiye birashikirizwa n'uwahoze ari umushinga amateka Rose Hakizimana, akaba rero yabivuze inyuma yaho hari abarundi bariko baranyagwa utwabo muri rusangi. Inkuru zose n'izindi zose ziriko ziravugwa zirabana n'umutekano turaza kuzumviriza abantu bicwa ndetse n'uwo bahinyigije inyuma y'uwo mugambi wo kugirira nabi abanyagihugu. Izo rero ni zimwe mu mfunyapfunyo z'amakuru turibuze kurabira hamwe, ariko nkabangira ndagusabe wewe utarafyonda subscribe wabanza ugafyondako kugira igihe dutoje amakuru mwene nkaya tojwe neza uraje uba mu bambere bayaronka, na cane yuko amakuru yacu aba ari amakuru yanyegejwe utazokwigera uronka ahandi, yaba mu bimenyesha amakuru cane ibimenyesha amakuru vya leta. Rero ndatevye twumvirize inkuru zose ziriko ziravugwa, tunarabe abantu bo bariko baricwa n'uwo bariko arabica. Ndagwaye kazi cane muri ano makuru, sangwa kaze. Ku mugoroba wo kuwa 18/0 muri mwaka wa 2020 hari abantu babiri bafashwe kw'ibarabara rya kabiri mu Gasenyi, aho ni muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Abo yari umutama yitwa Izayi Ndayahundwa be n'umusore yitwa Sete Gabriel Butoyi. Bafashwe n'abakozi b'iperereza bari kumwe kandi n'umukuru w'igipolisi muri komine Buganda, uwitwa Ildefonse Ndikumana batazira gica. Kuva bafashwe gushika ubu ntibarigera basubira kuboneka. Imbere yuko bafatwa hari habanje kubaho umusirikare umwe yavuga ko abangamiwe, yakorera mu Rukoko, akavuga ko yipfuza guhunga Uburundi, akaba yarondera umuntu asanze azi amayira aja i Kongo yomufasha kumenya inzira acamwo, ariko uwo wari umutego w'iperereza. Uyu mutama yitwa Izayi Ndayahundwa yarasanzwe ari umwirimizi, akaba kandi yari afise udukorwa yakunda kuja gukorera muri Kongo, ni ukuvuga ko yari umuntu azi ayo mayira. Uwo mugoroba rero yafatiweko mu gihe ca 12:00 yari yakiriye uyu musoda bavugana ingene ahava amufasha mw'ijoro kujabuka imbibe z'Uburundi ava i Buganda aja muri Kongo. Uwo rero babonanye igihe ca 12:00 z'umugoroba. Igihe ca 2:00 z'ijoro niho haca hashika imodoka yo gutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke, Venance Miburo, irimwo abakozi b'iperereza rero n'abapolisi. Baca barafata uyu mutama, bongera bamubwira ko aja kubereka umubanyi wiwe yitwa Sete Gabriel Butoyi. Uwo nawe akaba azira ko mu bijanye no kurondera uyu mutama ngo afashe ibi vy'umusirikare yo hava agenda, hakoreshejwe itelefone y'umubanyi, kubera ko umutama Izayi ata telefone
yari afise. Amakuru twaronse nuko kuva uwo mugoroba bafashwe boba baciye bajanwa gupfungirwa mu gasho koba kari kuri stade yo mu Cibitoke. Nico gituma nkuko muri ndondeza twamba tubikora dusaba ko uyu mukuru w'igipolisi muri komine Buganda co kimwe no gutwara iperereza mu ntara ya Cibitoke boheza bagatomora bakavuga iyo bapfungiye umutama Izayinda Yahundwa n'uyu musore Seth Gabriel Butoyi bitumvikana ingene haheze amezi 11 atawuzi iyo bajanywe, atawuzi aho bapfungiwe, kuko kuva bafatwa ntibarigera bajanwa imbere y'ubutungane, ntibigeze batwagwa muri parke. Aba rero mu gipolisi bateza kuvuga iyo bashize bano bantu nkuko twama tubikora mu yandi madosiye ya ndondeza. Iyo umuntu yo afise n'icyaha yagirizwa ko atanumwe afise uruhusha wo kumwaka ubuzima, ahubwo ko bategerezwa kumutwara imbere y'ubutungane, uwo muntu agaheza akisigura. Umumenyesha makuru agandaguwe cyangwa undi muntu wese, umuntu yamafise abandi bantu baba basanzwe bafitanye ubushuti. Umuntu yamara uw'abandi bantu, abari umuryango wiwe, ari uw'abagenzi biwe, ari aho bakorana. Nta muntu rero atagira abamwitayeho, abamufise ku mutima. Icyo ni cyambere. Muri rusangi umuntu apfuye, abi wiwe, umuryango urashobora gushinga urubanza, cyangwa abiwe batabishoboye, abo bakorana cyangwa umukoresha cyangwa n'abandi bose amashirahamwe ashobora kuba arimo, cyangwa na procureur wenyine akavuga ati hari hapfuye umuntu, ni ngombwa tumenye uwishuye umuntu. Gushika ubu kubona harapfuye abamenyesha makuru kuva muri za 72 ahereye kuri bari abo mu radio y'igihugu bari bagiye mu kurondera amakuru hariye mu ntara zepfo muri Bururi. Ningere rero abamenyesha makuru bapfuye ba mbere bicwa n'abari abantu bari bateye baza bahiga abatutsi, bica abatutsi. Iriya foto n'ubiri cyariho hari abamaze kuyibona, iriya radio ijya muduka bayituriye n'ikiziga cuma muri bo kiri kiryamye ngaho. Ku iminsi yagira hera niko hakurikiye guhiga abantu b'abahutu bose biswa ko bize, niko abamenyesha makuru bakora muri radio y'igihugu bishwe, ba Damiano Kayanda, ba Joseph Tafauti n'abandi benshi ntazi. Abandi barahunga, ba Paul Mahwera barabantu rurangiranwa cyane mu kuvuga amakuru neza mu Gifaransa, cyo kimwe na Kayanda. Ba Jumapili Kongora Jabu naho yahavuye atahuka. Mu myaka yindi yakurikiye bagiye baricwa, bishwe nk'abandi tuyaga Alexis Simbizi yari redacteur en chef mu radio, bicwa n'abasirikare. Deo Miburo yishwe ngira ngo n'ababanyi kuko yari yakora ibyo gufata amajwi muri televiziyo. Makomanya yaramurika éclairagiste yiciwe mu Nyakabiga, yicwa azira ko ari umuhutu, yicwa n'imisore y'abatutsi. Icyo gihe bari ko barahiga umuntu wese asa n'umuhutu. Biraza bishika ubu hapfa Christophe Nkezabahizi yishwe izuba ripfa be n'umuryango we wose, abana, umugore, bicwa n'abapolisi. Haraza Bigirimana, Jean Bigirimana aranyuruzwa n'abakozi b'iperereza leta. Ikibazo cy'umukuru rero aho kiri, ntushobora kuronka aho witwara mu gihe ubutungane atantahiriho mu gihugu. Ubutungane bukoreshwa n'iyo leta nyine bikurica abantu, haba 72 haba biriko birabubu. Leta niyo yica abantu. Mu gihe leta yo yica abantu, nturonka aho witwara, ntunubahuka kuvuga ngo banyiciye umuntu. Ariko naho nyine no kwihenda, kuko izaba leta zejo zabikoze, zaba leta y'uno munsi, umuntu yibaza ngo arica umuntu w'abandi, biherera aho bigenda uko arihenda cyane. Kuko uno munsi uri ku butegetsi, uno munsi ubona ufise amapete, ufise ibyicaro, ufise abakugendaniro kuhambaye, ukibagira ko ejo ibyo bintu byose ubwo bushobozi ufise n'ubwa leta n'ubw'igihugu subyi wawe, naho ukoresha ibintu bijanye n'inyungu zawe. Ejo uzo utabifise, niyo utabifise uzobazwa bari abantu b'abandi. Umuntu yamara umuntu w'abandi, nta muntu w'inyakamwe ariho atavuga ngo ubuho haraje n'amashira hamwe abantu bashobora guharanira umuntu batanamubuze kuko turya umuntu ko araziriki cyangwa uriya muntu yaziziki. Ababikora rero barihenda cyane bariko baritega amamine mu buzima bwabo bwejo, bariko baratega imiryango yabo amamine, kuko ibi bakora no munsi no kwitega amamine ku nzira y'ubuzima bwawe. Abo nabo baba bashikiwe n'ibyo, nta kundi agahinda kaba kabisha. Ariko bitebuke hazogera bavuga ati umuntu wacu yishwe nande, yapfuye gute, bene kubikora babibazwe.
Denis Nindereye hamwe na Evariste Ndihokubwayo niyo mazina y'abo banyagihugu bo muri zone ya Maramvya ya komine Burambi batazwa aho bafungiwe gushika no mango mu gihe bari bahagaritswe bakekwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Denis Nindereye niwe yafashwe ubwa mbere kwigenekerezo rya mbere mu Nyonyo akija gufungirwa ku kirindiro cy'igipolisi ca Kiganza. Aho nawe yahavuye hakugwa mu ijoro atwagwa gufungirwa ku kindi kirindiro cy'igipolisi giherereye mu Kibezi. Bukeye yajanywe gufungirwa ahantu hatamenyekanye. Evariste Ndihokubwayo nawe yaciye afatwa kuwa gatatu mu Nyonyo atwagwa gufungirwa ku kirindiro cy'igipolisi kiri mu Kiganza nyene inyuma yo gusakwa mu rugi we n'igipolisi ariko akaba atakigwanisho bahatoye. Nawe nyene yahavuye hakugwa janwa gufungirwa ahantu hatamenyekanye. Imiryango y'abo bagabo babiri yaragiye kubaraba aho batwawe gufungirwa bagifatwa isanga siho bakiri. Yahavuye ironswa makuru kwa abo bagabo babiri bari bafungiwe bo bahavuye bahakugwa n'abakozi b'iperereza batwagwa gufungirwa mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ariko iyo miryango yaragiye kubaraba igeze ku biro vy'iperereza ntiyakiriwe neza nkuko bivugwa n'isoko rya RPA. Uyo numubanyi w'iyo miryango. Baragira ko iterabwoba rimwe ridasanzwe turubanze kubabarira abateye namwe moca aho bari. Ibyo rero biratubabaza cyane naho bafite icyaha bagiriye uyu mufungwa guma afite uburenganzira. Muri kino gihe ababanyi ba Denis Nindereye na Evariste Ndihokubwayo bavuga ko imiryango y'abo bagabo babiri ihagaritswe imitima no kubona bamaze hafi indwi zibiri batazi irengero ry'ababo. Denis Nindereye asanzwe ari umwigisha wo kw'ishure nshingiro rya Rukere na Evariste Ndihokubwayo akaba ari umukukuruke wo mu gisirikare ca kera ex-FAB. Nanje ino samira isazi kumenyo none jewe nkenyere nicare muri aya makungu reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu nicare tubaje cyambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'ububirigi bazoga bavuga ngo umubirigi yamuka i Burundi ntibazokwiga bavuga ngo umubirigi yamuka i Burundi nukuvuza ko muri Umurundi akaraga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi igihugu cawe n'Uburundi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Hari habo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga baritahiye iwabo bazokwa babitwa abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubahomyeko nta kamaro kahari ko gutuka Uburundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Uburundi umenye ko muvyara we ari Burundi muvyara wa muvyara we ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ndababwira.